Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri sheni yanyu imwe rudende ya Isange TV, sheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero subire mbahe ikaze mu makuru yacu yo mw'iri joro, hakaba ari amakuru kandi cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Reka amakuru yacu tuyatanguriye mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi. Wahoze hari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca, biranuganurwa ko yari yagerageje umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Mu gihe kandi perezida Ndayishimiye ariko arakora ibishoboka vyose kugira ngo azokwitoze mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, ariko kandi bamwe mu bahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bakavuga ko badashobora kuzomworohera kwitoza muri ico kibanza bivanye nuko abanyapolitiki mu Burundi bose bahagaze magabo kandi bakifuza ko Ndayishimiye adashobora kurongora Uburundi ngo bagihema. Kandi muri aba ngaba twavuga ko harimo Gervais Ndirakobuca wahoze uramutwa igihugu cyangwa se yahoze ari we urongoye igihugu ubwo yari umushikiranganji wa mbere. Nyuma yaho ariko umuntu avyuka ko yaje gutorwa akarongora inama nkenguzamateka. Si we wenyene rero kandi harimo n'uwuramutswa umuganga CNDD-FDD ariwe Xavier Ndikuriyo. Abo bose rero bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo barabe ukungene bokwikura ku butegetsi bwa Ndayishimiye, ndetse ngo bitazanaborohera kuko bashobora kuzohangana nawe mu minsi y'amatora yimirije mu mwaka wa 2027. Hari amakuru dufise avuga ko Gervais Ndirakobuca bivanye n'ivyo yari yakoze yatanguye gushakishwa n'abasirikare mu Burundi, ariko twaje kumva ingingo ivuga ko yafashe ingingo yo guhunga igihugu, aho bivuga ko yari yagiye guhungira mu gihugu kibanyi ca leta zunze ubumwe z'Abarabu. Ariko kandi hari amakuru dutomoye avuga ko Gervais Ndirakobuca ndetse n'umuryango we bari bahunze igihugu bakaba bafatiye ku kibuga c'indege mpuzamakungu i Bujumbura, nk'uko itangazo risohowe rivuye mu gisirikare c'u Burundi. Umuvugizi w'igisoda c'u Burundi Gaspard Baratuza arabitangaje, ndetse ngo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko ko Gervais Ndirakobuca aca ajanwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Ariko ribazwa rero nimba nawe yoba agiye gukorerwa nk'ivyakorewe uwo yari yasubiriye ariwe Arenguiyome Bunyoni, nk'uko yari amaze igihe apfungiwe mw'ibohero kandi yari yarakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Reka dusimbukire no mu yandi makuru kandi tuvuge ko uriko ruravugwa mu Burundi, aho Vincent Ndikumana uramutswa ishirahamwe mpuzamakungu rya Parseme avuga ko ngo yaremetanijwe inyuma y'itorwa ry'ibigwanisho mu kigo ciwe Ngozi. Ku wa gatanu ruheshi uyu mwaka havugwa itorwa ry'ibigwanisho n'ibindi bikoresho bitandukanye vya gisirikare. Aha ni mu kigo c'uharanira agateka ka zina muntu mu Burundi Vincent Ndikumana, ribandanya gutuma havugwa vyinshi ngo mu Burundi. Haheze kandi indwi zirenga zibiri ivyo bibaye, abakozi 6 baracapfunzwe. Aha ni mu gihe kandi urudandazwa rwahakorerwaga rucungerewe n'indongozi. Uwaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi mu Burundi nyene hariyamiriza, aho agira ati umugambi mubi wateguwe kugira ngo bamwagirize kandi bazivye umwe muri bake cane basigaye banegura cane ubutegetsi, ariko kandi akiri mu gihugu. Akaba rero asaba irekurwa ryihutirwa ry'abakozi biwe hamwe ndetse n'amatohoza yigenga ngo ku vyabaye. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu ku cicaro c'ishirahamwe Parseme Parole et Action pour nk'uko nyine iri shirahamwe ribivuga. Iryo shirahamwe rero mu magambo akaba ari Parole et Action pour l'éveil de conscience et évaluation de mentalité ngaha i Bujumbura nyine. Vincent Ndikumana rero yaragarutse kandi ku vyabaye ku wa 17 Rusama ubunywero bwiwe bwitwa Snack Bar Butanyerera buri mu gisagara ndetse no muri komine Ngozi intara ya Butanyerera muri aruko bw'Uburundi, ahatowe ibigwanisho n'ibikoresho vya gisirikare. Uyu rero akaba avuga ko hari umuntu yoba yarinjiye muri ico gikorwa ico kigo
yarinjije muri ico kigo inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov hamwe ndetse n'umufuko warimwo impuzu za gisirikare, grenade ndetse n'amasasu, hanyuma akabihasiga kugira ngo atume abajejwe umutekano bahashika maze nawe ngo babimwagirize. Agira ati sindigera kandi sinzonigera ntunga ibigwanisho bicira umuriro, ngwana intambara ishimikiye ku vyiyumviro n'intwari ibereye. Ibi nivyo Faustin Ndikumana yatangaje. Uwaharanira agateka kazina muntu avuga kandi ko ivyabaye biriko biracafuza ishusho yiwe ndetse n'iyishirahamwe aserukira. Akavuga kandi ko azobandanya ivyo yiyemeje nubwo hari ico ngo yita kugerageza guterwa ubwoba. Inyuma y'itorwa ry'ivyo bigwanisho rero abakozi 6 bo mu bunywero bwiwe barahagaritswe barapfungwa. Ubunywero bwiwe aribwo Snap Bar Butanyerera bwarugawe n'izo ndongozi. Faustin Ndikumana kandi avuga ko atatahura igituma abakozi batabaje igipolisi kugira ngo bamenyeshe ivyabaye aribo baca bafungwa. Abona kandi ko ari akarenganyo kandi agasaba ko borekurwa atagisabwe. Asaba indongozi z'igihugu harimo ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'inzego z'ubutungane gukora ibishoboka byose kugira ngo ukuri kuja habona muri iki gihe ibibazo ndetse no kwemerera ubunywero bwiwe gusubira gukora, kuko ngo avuga ko butanga akazi mu rwaruka rwinshi. Faustin Ndikumana ni umwe mu bantu bazwi cane mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu Burundi. Ni umwe kandi muri bakeya bakibandanya ibikorwa vyabo bari mu gihugu kandi azwi cane kubera ivyo avuga ko bijanye n'intwaro, guserukira mu bikorwa vya leta n'ingene amatungo rusange akoreshwa. Yaravuye kandi mu Burundi inyuma higeragezwa yeguriye ubutegetsi mu mwaka wa 2015, ariko kandi agaruka inyuma y'amezi makeyi kugira ngo abandanye ibikorwa vyiwe. Benshi mu bahoze bakorana urugamba nawe bagumye mu buhungiro kandi baracaronderwa n'ubutungane ku vyaha bifeteneye isano n'ivyabaye muri 2015, ivyo abategetsi bita imigumuko y'abitwaje ibigwanisho. Muri iyi myaka kandi ivyo ashikiriza vyatumye anegurwa cane n'abanyapolitiki bamwe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yigeze no kumushira mu bantu avuga ko bonona ishusho y'igihugu. Komine Ngozi aho abo bakozi 6 bafatiwe ni nayo komine Faustin Ndikumana yavukamwo. Mu gihe kandi iyi nkuru yashirwaga ahabona nta na kimwe indongozi mu gipolisi canke mu butungane zari bwashikirize kuri iyi dosiye. Iki kibazo kibaye mu gihe kandi amashirahamwe adaharanira inyungu za politike n'abakurikirana ibijanye n'agateka kazina muntu baguma bagaragaza amakenga ku bwisanzure bw'ibikorwa by'amashirahamwe yigenga mu Burundi. Ku ruhande rwabo kandi abategetsi bavuga ko bakora ibintu vyose bisunze amategeko hamwe ndetse n'ibikenewe kugira ngo umutekano w'igihugu ngo ubandanye ubungabungwa. Naho Kirundo ho hari itegeko ngo ryo gutembera inyuma y'isaha 2 z'ijoro, ariko kandi ngo ntiriraba abacisha amahera amapikipiki begereye imbonerakure. Kuwa mbere ruheshi umwaka haribonekeza icuka kibi muri komine ya Kirundo mu ntara ya Butanyerera, aha ni mu buraruko bw'u Burundi, inyuma y'ifatwa ry'ingingo ibuza abatwara amapikipiki gukora inyuma y'amasaha 2 z'ijoro. Iyi ngingo kandi yafashwe n'indongozi, ariko kandi abatwara amapikipiki benshi bavuga ko ivangura kandi igakoreshwa ku buryo budasa kuri bose. Kubwabunguruza abantu n'ibintu bavuganye n'imboneshakure yacu mu gisagara ca Kirundo, iryo tegeko ngo ryatumye amafaranga binjiza agabanuka cane, kuko ngo kunguruza abantu mw'ijoro vyari bifise ikibanza gikomeye cane mu kazi kabo ka misi yose. Abatari bake bavuga kandi ko iryo tegeko ridakoreshwa kumwe kuri bose, aho bavuga ko hari abakoresha amapikipiki bamwe begereye imbonerakure bakabandanya gukora mw'ijoro, rimwe na rimwe gushika mu gitondo ata n'umwe ababuza canke ngo abahane.
Imbonerakure ni urwaruka rwo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kubw'amasoko menshi, zirafasha mu bikorwa by'ugucungera umutekano mw'ijoro zifatikanyije n'abapolisi, kandi ngo zigafasha no gucungera imbibe z'igihugu zifatikanyije n'inzego zijejwe umutekano ndetse no kwivuna abanzi. Kubw'intahe nyinshi, uwufashwe wese ariko arakorera inyuma y'isaha 2 z'ijoro acibwa ihadabu y'amafaranga y'amarundi 50,000, kandi igipikipiki ryiwe ngo igapfungwa gushika ukwezi kumwe. 50,000 ni amafaranga menshi kuri twebwe, kandi kumara ukwezi ata pikipiki ufise bisigura gutakaza amasumiro yacu rudende, niko umwe muri bo avuga. Aganira n'imboneshakure yacu, Musitanteri wa komine Kirundo Jean Berkimas Ndikuriyo yasiguye kandi ko iyo ngingo yafashwe ku mvo z'umutekano. Yavuze kandi ko hari abantu bakoresha amapikipiki mw'ijoro mu mpisho bakanakora ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano rusange w'igihugu. Ico dushira imbere ni gukingira umutekano w'abanyagihugu, niko yasiguye. Yongeraho kandi ko iyo ngingo itari iyo guhana abatwara amapikipiki, ahubwo igamije gukinga ibibazo by'umutekano bishobora kwaduka. Naho kandi intwaro yatanze izo nsiguro, abatwara amapikipiki benshi babandanya bavuga ko iryo tegeko ridakoreshwa ku rugero rumwe, aho bavuga ko bamwe mu batwara amapikipiki bakekwa ko begereye imbonerakure bahabwa akaryo ko gukora mw'ijoro kubera ngo bakorana n'inzego z'umutekano. Ababa mu Kirundo kandi nabo nyene bavuga ko batewe n'ingorane n'iri tegeko, kuba amapikipiki akora mw'ijoro yabaye make ngo vyatumye ibiciro vyo kwiyunguruza biduga cane. Mu gihe bimwe bimwe rero ibiciro by'urugendo rwo mw'ijoro vyurijwe kabiri, cane cane ku bijanye n'abarwayi bakeneye ubutabazi bwihuta cane, abantu bafise urugendo rwihuta. Ku ruhande rw'abanyagihugu bizeye ko ngo hoboneka umuti uhuza ibisabwa by'umutekano n'iby'ubutunzi bw'abanyagihugu kugira ngo hatuzwe icuka kibi kiri muri komine ya Kirundo, nk'uko babidushikirije ubwo twayagaga. Ayo niyo makuru twari dufise rero iri joro, mwese mwariko muradukurikira aho mwari muri irya n'ino hatandukanye. Reka tubashimire amakuru yacu iyo nagasaga mubana. Reka dushimire mwese rero mwariko muradukurikira amakuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza mw'iri joro. Mubandanye mukurikira amakuru yacu n'ubundi turiko turabashikiriza, ariko kandi mupyonde suivre partage ndetse na sabona kugira ngo muze muri wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro turiko turashikiriza kuri no chaîne yanyu ya YouTube ya Isango TV. Tunabashikiriza amakuru n'ibiganiro babegezweho kandi bavyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi, haba muri politike, mu nkino, mu ndero, mu gateka kazi na muntu, amakuru yakuri ndetse n'andi makuru yose yaba ariko aravugwa mu kibano. Reka mbashimire rero amakuru yacu yo nagasaga.